Hamwe urikome turabona neza yuko hari ibintu biriko biragorana cyane mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose, kuko ibidandazwa n'ibifungurwa mwashaka turetse yuko hariho n'ibitaboneka, hariho n'ibyitwa ko biboneka mugabo usanga vyaduze inshuro kabiri. Kira noneho nibaza ko ibiharuro vya Istebu vyerekana l'inflation, ni ukuvuga iduga ry'ibiciro ku rugero rurenze biboneka. Mu bisanzwe rero mu by'ubutunzi no mu by'urudandazwa hariho principe ikoreshwa, iyo ngenderwa ikoresha yitwa la loi de l'offre de la demande. Iyo ibintu bibaye byinshi birazimbuka, iyo ibintu bibaye bike birazimba. Rero twebwe mwishyiramwe urikome turabona neza yuko turetse ibi bidandazwa bindi bisanzwe bigoye, dufate nk'ibijanye n'ibitoro. Murabona ubu uya mu Buyenzi naha bita ko kuri marché noir litiro n'inusu mu bita Kinju iri hagati y'ibihumbi 12 na 15. No kuvuga yuko litiro imwe iri ku mafaranga ashika hafi ibihumbi 10. Kandi murabizi neza yuko ibitoro biduze ibintu byose. Iceke tuje kuvyo twisumira ubu ibiharage bita Kinure byahora bigurwa 1,100 rikuri bitatu arenga. Sinico cyonyene abantu ntibagishobora no kwiyunguruza ngo bikunde. Nukuri hari ikibazo gikomeye cyane, hamwe leta itofata ingingo zikwiye mu mwanya ukwiye, twebwe tubona neza yuko bigoye. Nivyo hari bitava ku gihugu nk'ibi bijanye n'intambara ya Ukraine, ni ibintu biboneka neza ko intambara iriko iratuma ibintu vyononekara ku isi kandi bikazimba bikagora ahantu hose atari mu Burundi gusa. Mugabo ikibindi bihugu bidusumvya nuko bobo baca bagira ibigega vy'intega bizoza. Rero mu ncamake twebwe tuvuga yuko abarundi bashonje. Abarundi barashonje kuko ndi mu Burundi ndabibona. Uno munsi wahora asumisha 3,000 4,000 asumisha 10,015. Ayo mafaranga nayo ntashoboka nk'umunyagihugu wari wese yaronka. Rero ahubwo leta ikwiye gufata ingingo zikwiye kugira ngo abanyagihugu baronke ivyo bafungura, baronke ibikwiye. Ubwo n'uburenganzira umunyagihugu agomba kugira kandi aguhabwa na leta.